uri muri jewe asumba uri mw'isi kandi nteraje mbere ku munsi ntagihari coza kinsubiza hasi ntibaturimite umuntu wese arafise umwidegemvyo nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abarongorwa namwe mu Imana nibo bana b'Imana kandi ahari mwe mu yera hari umwidegemvyo birahimbaye cyane ko abavukana bandanya kubana yego nazi ko nacishuye neza uwundi muntu ko wavuze ko ari kwamamaza ubutumwa nk'ubuhoza nka dufate nka Fizo akavuga ati je numva nanje ndongowe gukora indirimbo y'Imana agacaza urumva mpemu ega no mpemu arakora ku bantu bose akavuga ati bon akumva nyene ararongowe gukora indirimbo y'Imana agacaza kukurondera. Yes, reka ndabaramutse cyane abakunzi ba ASE TV aho muri hose mwayibonye nagarutse kandi kuri micro. Yes, uyu munsi natembereye nagiye n'ahantu heza murabibona ahantu harakayaga bien natwe tuba dusa neza murabizi. So uyu munsi rero ndi mu biki ngomba nganire n'abaririmbyi ba gospel ni ryambere nkoze ikiganiro ndi kumwe n'abaririmbyi ba gospel niho tugomba tuganire rero byinshi bijanye n'indirimbo yabo shashe ruka kuja habona muraze kubabona n'abaririmbyi baririmba neza bamwe baririmba ukumva uragiye muri mpemu yera uze kubana natwe ndabaye kaze kandi mu kiganiro cacu kandi ndabakunda nkabasaba no kugira subscribe share na comment umuntu wa mbere aza kubona kino kiganiro acashira ko commentaire tubwire ko yaryohewe ndabakunda rero ndabahaye nikaze. Yes mwabonye reka ndabaramutse Jesi nkunda kuvuga amajambo menshi gusa mbashaka abo turi kumwe abari bo bavuga cyane njishiza ko basi iryo ndirimbo ame uri muri jewe asumba uri mw'isi kandi nteraje mbere ku munsi ntagihari coza kinsubiza hasi naco mbuze kuko papa ni wari bosi ungire ame kuko ivyo nawe ari vyo bikwerekeye subi umbwire ame nitwa Chelsea nkaba ndi umwe mu mugwi wa Victoria's team yego cane Chelsea cyonyene irakoze Chelsea ndagutingere nkundi yo ndirimbo Quelos shiramwe nawe ndagusavye ivyo narinze ngo ni efe ngo bashizemo muri studio kumbe niwe wabivuze. Okay, mumbwire ame muje imbere no hejuru ame bizera Yesu mbwira ame son of God say amen. ndakuzi kuri Quelos mbwanize ko atari ryo witwa Yego niryo zina ryanje abavyeyi banyise hama Upendo niryo rinda abavyeyi batanyise iryo naryo ryaje gute nagiswe n'ubuzima ko umuntu agenda arakura abantu bose barahitamo kumwita amazina nkuko ufise icyo umpamagara ubona atari icyo mpamagara mugabo benshi bampamagaye Upendo. Okay tubwira intumbero ingene vyagenze ngo Chelsea kuva muri Victoria's team hamwe na Quelos Upendo. Numukobwa dufise aririmba neza ntuka hari abantu ubona ukabona ati aba ni ivyishimo turabafise mu gihugu cacu no seulement urumva uretse kubimenya hari umuntu abadegaje ikirere ciza ukumva ko abizi impwemu nyene ukumva ko impwemu ari nziza tu wo mwegera ukamurondera mugakorana ikintu mukwizera yuko ni mwahura muzokora ikintu ciza. So uyu muntu rero numvise je sinzi ko novuga ngo ndongore nka kumwe dukunda kuvuga ariko nshatse kuvuga mu majambo yumvikanya arabizi umuntu wese ashobora gutahura arabizi kandi ico ni cambere ica kabiri naho arafise ico yoha abandi arafise ico yotanga nico gituma dukoranye arafise ico yotanga nandi ndafise ico notanga rero bica bifasha gutanga ikintu kinini ya cyane. Yes, Chelsea watubwiye yuko uri muri Victoria's team kandi ni team novuga gute iramaze igihe narayikurikiranye cyane iramaze igihe kinini iri kirakora biboneka yuko ari team yifashe neza kandi iririmba neza muri gospel itanga n'ubutumwa bwiza cyane abakurikirana indirimbo zabo ndibaza muhora muvyumva. Iyo rero uri muri team hariho ama team usanga avuga ati twebwe umwe ntashobora kugenda ngo akorane n'uwundi. Yes, nka wewe kuva muri team warurimwo ukagenda ku gatwe kiwawe gukorana n'uwundi muntu vyagenze gute?
je ico novuga mu bisanzwe intumbero yacu kuba ari kuvuga ubutumwa rero kuvuga ubutumwa nibaza yuko nta muntu n'umwe ashobora kukurimita bikunda ko ushobora kuva mu gihugu kimwe ukaja ku kindi ntaca kubwira ngo urumva ngo guma ngaha anye ngo dutegereza ngo kuba turi kumwe iminsi yose ariko kuko ari intumbero yacu ari kwamamaza Kristo ntibaturimita umuntu wese arafise umwidegemvyo nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abarongorwa namwe mu Imana nibo bana b'Imana kandi ahari mwe mu yera hari umwidegemvyo so rero kubikora nk'uko unye nibaza yuko ari ibintu vyiza cyane kandi urabishigikiye gose woba waravuze ati ndabasabye urusanzo ukorane n'urya muntu canke uvuga ati ni kwa mamaza ubutumwa gusa turafise abantu batujejwe turafise abantu baturongora hari ivyo hari ico bisaba kugira ngo ushobore gukorana n'umwe muri twebwe ego uwundi muntu ko wavuze ko ari kwamamaza ubutumwa nk'ubuhoza nka dufate nka Fizo akavuga ati je numva nanje ndongowe gukora indirimbo y'Imana agacaza urumva mpemu ega no mpemu arakora ku bantu bose akavuga ati bon akumva nyene ararongowe gukora indirimbo y'Imana agacaza kukurondera je nibaze ko ataco bitwaye gikuru nuko aje kuvuga ijambo ry'Imana aje kuvuga Kristo sawa ni sawa gose hariho nk'umuririmbyi wa gospel nka wewe wovuga ati uyu arambera icitegererezo swat amajambo yiwe swat ukuntu yigisha ubutumwa atanga mu ndirimbo ziwe novuga ko ari benshi cyane kuko umuntu wese afite ica kwigisha mu buzima dufise abakozi b'Imana benshi mu Burundi turafise mu bihugu byinshi bitandukanye kandi twumviriza abantu benshi niko novuga bon abantu banyigisha ni benshi cyane nabona ushobora kudondagura ngo mpeze mbega Quelos na Chelsea musenga hamwe jewe nsenga muri Truth Revealed Ministry Church itwagwa na Prophet Evras nagaye uyu mukozi w'Imana nawe ashaka kwavuga nawe niyivugire je nsengera muri GGC yego hama muco mutubwira ingene mwamenyanye en fait kubera sinzi ko mubibona kubera ama réseaux sociaux isi yaregeranye mu Burundi no muri Amerika sikure ibintu bibaye muri Amerika turayimenya no munsi ibintu bibaye muri GGC turayimenya no munsi bibaye muri Truth tumenyana n'ibyagenze uko voilà n'avec clair ubonye yavuze ngo yarafana je namufana umufrere je naze ko twatanga kuvugana umunsi yambona ndi compartage ikintu ya public yari indirimbo sinibuka nezi yariyo hama ndayipartaja kuri Facebook amaca tubona kumenyana ko nyane yavuze ati okay uyu muntu yari indirimbo yiwe ego yari indirimbo yiwe kandi twari tuzinanye gusa je naramona ati uyu muntu iyo ndirimbo yiwe wo buyizi bon nibaze ko ari yayindi yitwa gutega basha nibaze ko oya ntiyari ndani sinibaza yari yindi ndirimbo bon sinibuka titre vraiment wambeshe mugabo mwarafanana yaragufana ukamufana ego biherera mu kuvuga ijambo ry'Imana cyangirega no mu buzima busanzwe burya ariko biba bikenewe ko imigenderanire ibandanye ijambo ry'Imana rivuga ngo birahimbaye cyane ko abavukana babananya kubana ego nazi ko nacishuye neza ndaryohewe no kuganira namwe hama harakama mwotera abakunzi donc novuga gute abakunzi banyu abakunzi ba Quelos n'abakunzi ba Victoria's team n'abakunzi b'indirimbo yanyu donc nk'akajambo kanyuma kugira cyo dusozera n'ikiganiro akajambo nobwira umuntu yakaradukurikirana nuko yogenda akumviriza indirimbo twebwe nizera yuko amajambo durekura si amajambo twigeneye ni jambo ry'Imana nizera neza ko yofasha buri muntu wese nivyo nova nobwira umuntu wese yadukurikiranye yes na Quelos afite akari ku mutima yumva ashaka gusesekara karasesekara havuye iki yaravuze nanje nico nari kuvuga ariko hari ikindi nokongera ko hari umuntu ejo nabonye yavuze afite turakwiye kugira twese mu muziki muri kino gihugu turakwiye abakunzi bazino ndirimbo abakunzi ba gospel turakwiye kugira umwose cyaterereye tu kandi nta muntu atana kimashoboye turakwiye ko umwose agira icakoze kugira ngo inkuru nziza ishike kure ubutumwa bushike kure izi ndirimbo zacu zishike kure umwe wese mucashoboye naho yoba share naho yoba j'aime naho yoba commentaire naho yoba vue naho yoba encouragement naho yoba message courage naho yoba iki en tout cas ikintu cyose umuntu wese ashoboye ducontribue dufatane mu nda dufashanye dushikane inkuru nziza kure umwese mucashoboye yes ndabashimiye cyane
murakoze cyane turashimiye na ASE TV ego reka kandi nshimire n'abakunzi bacu mwako muradukurikirana twizere yuko wakurikiye kino kiganiro utarumviza indirimbo ya mwayumvise yageze akapera indirimbo nziza cyane kandi irimo n'ubutumwa bwiza tubasaba gushigikirana nkuko babivuze kugenda kuraba iyo ndirimbo yitwa ngira amen Ngira ame by Quelos Upendo featuring Chelsea. Yes, ndabashimiye cyane kandi nizeye ko mwagize n'ibihe byiza. Ndabakunda cyane. Bye. Ciao.